iki kintu sinzi yuko umaze kukibona nawe. Uravye mu Burundi no mu Rwanda ukaraba amazina y'ikirundi ukaraba amazina y'ikinyarwanda, mu vy'ukuri 90% canke kurenga yose avuga Imana. Bisigura Abarundi n'Abanyarwanda hafi ya bose tuzi Imana. Ariko ibaze none ni kubera iki ibibi bidahagarara kandi dufise abantu benshi bazi Imana? Ariko ni kubera muri abo benshi ubona ngibaza yuko bazi Imana, benshi bakurikiye idini ntibakurikiye Yesu w'ukuri. Hari abantu bakurikiye Yesu kubera bakeneye abagabo, hari abakurikiye Yesu kubera bakeneye abagore, hari abakurikiye Yesu kubera barota indoto mbi, hari abakurikiye Yesu kubera imizimu batera n'ibindi n'ibindi. Abo ntibashobora kumva uburyohe bwo gukurikira Yesu. Niyo mpamvu ubona na benshi bagwa bakanabivamwo, kuko imizi yabo ntibishinze muri Kristo Yesu, ibishinze ku bindi bintu. Erega no mu gihe ca Yesu niko vyari bimeze. Hari vyabaye, hari bakurikiye Yesu bamukurikiye kubera imikate. Yesu arababwira ati nije mukate w'ubugingo. Ariko bamaze kuvyumva bamwe baragiye bamuvako, hasigara abigishwa biwe. Yesu arababaza ati ese namwe muragomba kugenda? Petero arababwira ati, Petero yaciye amwishura amubwira ati twoguheba tukaja he kari wewe ufise amajambo y'ubugingo? Aka kanya nagira ngo wibaze mu buzima bwawe, Yesu wakurikiye n'uyuhe mu buzima bwawe? Ntiwitwaze ngo izina ryanje rivuga Imana. Kuba ufise izina rivuga Imana siko gukizwa. Hahigwa abamesuye imvune zawo mu maraso ya Kristo Yesu, apana bafise izina rivuga Imana.